Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eh, Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nongeye kandi kuramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Dr. Swale Online TV ndabaramukije. Imbere ya byose twanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi ko yadushoboje gushika kuno mwanya ni isaha, kuko hariho benshi bifuza gushika kuno mwanya ariko bitakunze, no gushimira nyir'icyubahiro umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abo basanzwe kuyobora Burundi n'abarundi baragora ku ngoma imyaka yose ko barabikwiye. Dr. Swale Online TV ndagarutse kandi kugira ngo nshobore kubandanya ntanga inyigisho. Nibuka ko uherutse ariko mvuga ku byerekeye ubuzima bwa kiremwa majini, ubuzima bwa kiremwa muntu, nongera mvuga muri bimwe bibujijwe mu buzima bwa kiremwa majini nk'ubonye. Nongera kandi ejo natanze ikiganiro mvuga ku ndoto indwi. Ku ndoto indwi ni waramuka ukunda kuzirota za warazirose ubuzima bwawe, twavuze yuko ntakabuza urapfa udapfuye. Mwese muko yumviza mumenye yuko uburozi ni indwara mu zindi, ariko ni indwara ishaka kukwica atabyuze giturumbuka cyangwa bikagusinzikaza, bivana no mu ruzo yakoze uwariwe n'ivyo aba yatongereye ku miti yose amwe ku byo yifuza kugira ngo akorere. Notebye bitahura neza mvuze umurozi ntashobora kuba umuntu, ashobora kuba ari umuntu wa hafi yawe cyane rwose, cyane agashobora kuba ari umuntu wawe wa hafi yawe cyane rwose. Ntibigutangaze rero, ashobora kuba ari mwene wanyu cyangwa so wawe cyangwa mama wawe cyangwa nyokorume cyangwa n'ubundi, kuko uburozi ni ikintu kidapfa kubonekana ku maso yawe ya nyina aba yabahaye. Ni nacyo gituma aho uri hose mu cyubahiro cyawe turimo byose ukwiye kwipimisha kugira ngo umenye ubuzima bwawe uko buriko uragenda. Kwipimisha si bibi, kugenda kwa muganga ukivuza malaria, gupima malaria, ingoka no kwikingira si bibi. Kujya umwana akivuka bagenda akamukubitisha inshinge zo kumukingira indwara z'ubukangu, niko n'uburozi ushaka kubwikingira kujya nyine. Ubuzo guhenda kugira ngo kwikingirana ni bibi, uwo muntu azoyekara kwibyo. Kuri mano saha tugiye turabe cyane cyane abantu b'abagabo, abagore, ugasanga uragiye ku mugabo, urarondeye ku mugabo wawe, yahora ari umuntu akunda kurondera akaronka, ariko kuva mukura nawe mwogira mariage wakati munafunga ndoa, ibintu vyaciye bitangura kononekara. None wibaza yuko inkomoko yavyo ni iyihe? Ko tuzi yuko umuntu arongoye amafunguro yongera ku bwinshi, ariko usanga ubuzima bugiye bugirane busubira hasi. Ngizi ndoto zindi ngira mvuge zishika kundwe zigaragaza umuntu afise idayimoni ryitwa ashikuni. Ni dayimoni ribi cyane rwose, riva mu bwoko bune bw'abadayimoni. Ndakunda kurivuga iminsi yose. Navuze ashikuni, umuntu murda, ndavuga Lyon,
na line navuze wowe. Ndavuga n'ibimenyetso ushobora kubona mu nzozi zawe zigatuma ushaka kumenya ati wana iyi demo iko randuka ni kanaka. Uyu munsi ngire mvuge ngo bitwa idemu yitwa ashikuni. Mbere yuko mvuga idemu yitwa ashikuni nashaka kuvuga iki? Ngomye kuvuga ikintu cyitwa imikoshi. Imikoshi. None imikoshi gisigura iki? Hariho imikoshi abantu twebwe nyene twironderera. Hariho nibazo bimwe nyene twebwe abantu twironderera. Barakubwira kirazira kugaya umuntu utazi. Shakona kayigangari abara umusuzugura mugera mugiye nabi. Washikamira unahagukorera akoze usanga ni hatari. Ariko zibese ndimo gusa ndiko ndakebura. Muze mwubahe mubonye bose. Kuko ntubuzi uhuye nawe ariwe. Ni kuvuga iki? Mvuze imikoshi novuga yuko ni igitutu cha Satani. Igitutu cha Satani. Umuntu wese afise iri shitani gitwa ashikuni, jini mahaba huyu. Ni kuvuga yuko narabasubire yuko bari ubwoko bubiri. Hariho uwuzi uburozi n'utazi uburozi. Hariho uyizira gusa kugukorera idakoreka gusa kugutera ibikoshi. Nundi aza azi uburozi. None ntarandiriye cyane nibihe bimenyetso bigaragaza bikwereka yuko wewe ufise imikoshi cyane warazwe iryo daimoni itera imikoshi. Kurugutura amatwi neza wumvirize. Hari naho kino kiganiro cyoshobora kugufasha ku buzima bwawe. Ngizi ndoto indwi. Nimba warakubura zirose ugerageze urondere Dr. Swale hakiri kare amazi atararenga inkombe. Nimero zacu kwa twazivuze ni guteranya 257 62 899 775 cyane guteranya 257 62 861 kuri YouTube andika Dr. Swale Online TV. TikTok rabananise Dr. Swale Ntakiruti Mana. TikTok araca ibiganiro umugabo adusanga ibyo biganiro bidahera. Ugomba gukurikirana ikiganiro cyose injira kuri YouTube mugisanga ko cyose. Turahere ku kimenyetso cya mbere rero. Ku ndoto ya mbere, muntu ukunda kurota ubona uriko uraduga, ukarota ubona uriko uraguruka cyane, ukaba wakunze kurota ubona uriko uraguruka cyane. Ntuzome wibaza yuko ari ingufu ufise, ntuzome wibaza yuko ari protection, ari kinga, ari urukingo ufise, ntuzome wibaza yuko ari jini giza ufise. Nenda wama wakunze kurota izi ndoto ubona ukunda kugirane kuduga hejuru, ukabona bukwi na bukura rose uduze hejuru mu bicu. Uraduze uragiye hejuru ugeze mu kirere uragiye, muramanutse buke no hasi. Ukama wose zino ndoto, mwana wa mama gerageza
uturondere hakiri kare umenye iki iyo ni imikosi y'uko wategwa, kandi niki n'ikimenyetso kigaragaza yuko wewe ufise idayimoni ryitwa ashikun, idayimoni ritera nuksi, itera imikosi bifunga ubuzima bwawe bwose, ku buryo atakintu na kimwe urondera uronke, ku buryo ukoresha ingufu nyinshi ariko karonka bike, ugahabwa isango ntigende neza, ukarondera imigambi yawe yose ntigende neza. Nimba uzi ukunda kurota, ukunda kuguruka, ukunda kurota uri kuraduga, sinaga Kiswahili kupa, ukunda kurota uri kuraduga cyane, ukanaduze hejuru, uraduze, muramanutse buke, ntuzemo wibaza ati ngo ni iki, bishobora kuba ikintu kigaragaza yuko wewe hari imikosi y'urwarogwa, cyangwa ikimenyetso kigaragaza yuko wewe watarimo idayimoni ryitwa ashikun, cyangwa ikimenyetso kigaragaza yuko wewe hari abantu bamaze kugutamo idayimoni kandi bayagiye kuri gutamo. Iyo ndoto turakunda kwa Moirose, namba kunda kwa Moirose, iyo ndoto ugerageze uturondere nimero zo kwayitize ngaho wonya, turondere kuri WhatsApp gufasha kirikare amazi atararenga inkombe. Jesse ni kuvuga byinshi ariko kuri interview ngira mvuge bino bintu kandi ndazi kino kiganiro nibeshaka kugikurikira. Hari abantu bamasanga muri inbox nababwira ati wewe burya anya ibyawe bizogenda nuku udakoze ikindi ku minsi yinini bizogenda kunyene bigashi kujya umuntu aracirengagije cyane, nta buryo afise bwo gushaka mu cyo kibazo, hagahera amayingaziri cyangwa kwezi ukumva wa muntu aranyandikiye cyangwa telefonye ambwiye ati doctor uzire nkuru burya byawe bambwira byambaye ko byagenze nuku. Were nawe rero ushaka kumva bino biganiro ukuntu umenga Dr. Sonia agikunda abaviews, hapana, ndiko nigisha ndabafashe kuko natwe mu Burundi turashoboye. Ega kono nitike yawe uvuga mu gihe muri Tanzania, ugiye mu Rwanda, ugiye muri Congo, natwe ngaho mu Burundi turashoboye, tumaze gufasha benshi. Ikimenyetso kigira kabiri, nimba wama wakunze kurota indoto kenshi na kenshi, ukamakunze kurota indoto zo mu kiyaga, nubwo indoto zo mu kiyaga zifise iyindi siguro, dushaka gusigura, ariko waba uri wa muntu ukunda kwama iminsi yose uryamye, ukama warose indoto ubona uri mu kiyaga hagati, mvuze mu kiyaga ushaka kuri muri Tanganyika, ushobora kubona uri muri Rusizi, ushaka kubona uri kurabona amazi yose, yari ukamwe wa muntu kurota indoto zo mu mazi iminsi yose. Mwana wa mama, ntuze yumvira ngo ngizo ni ishara muri imenyetso rya Jin Sharifu. Hapana, oya, suzuma ubuzima bwawe hakiri kare. Biro ya mbere nkuru, n'ubuzima bwawe, umubiri wawe kumeze neza. Iyo umubiri wawe umaze kumeze neza, n'ibindi byose weze kamera neza. Mvuze kumubiri kumera neza, nashaka gusigura iki? Nshatse gusigura yuko kuba utarozwe, kuba atamikoshi watawemo, kuba atamifungo ufise by'uburozi, ni kuvuga imigambi yawe yose iraheza ikagenda neza cyane. Ariko mu gihe uzi yuko harimo ibintu by'ibifungo, mwana wa mama, uzoka muri mu bibazo gusa. Twavuze ino tugira kabiri, kurota ukunda kubona bukwi na bukwi, ubona uri mu kiyaga, gukunda kurota indoto, reka ndagisigure neza, gukunda kurota indoto z'amazi cyane. Kwama wakunze kurota indoto z'amazi, ugiye kuryama kurota indoto z'amazi kenshi na kenshi, uraraba neza. Shuri kimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe imifungo, watari imifungo, imikoshi, ishobora imikoshi ivuye kuri nuzeri, kuri Jin Ashikun, cyangwa imikoshi ivuye kuri basogokuruza, yabizimu yo mu basoko n'abasogokuruza. Gerageza wikingira hakiri kare, wivuze, wisuzume, wirabe. Ikibazo kitaba kirekire, kitarakurikirana mu miryango, mu rubyaro, mbuzukura buzukuruza, uburuzi n'ikintu kibi gose.
iyo ubigumije ukabigumanya birahenza bigakura bigenda bidugaduga bigenda byandukirana. Umwana, umwuzukurukazi uko nyine mpaka ukazishyirwa gusanga mugeni wanyu abana bawe bagiye kurongorwa bahukanye ntibubaka ibintu nk'ibyo gume. Hariho ibintu byo byabayeho ibintu bya kamere ko mu miryango cyanyu bya bintu by'ibirogano mwakuranye murabigumana nabyo mu rumena ibintu bisanzwe bituma kuzana ingaruka mbi mu rubyaro rwanyu no mu muryango wanyu. Ikimenyetso kigira gatatu, indoto igira gatatu, wewe waba uri wa muntu ugiye kujya mu ijoro ukaba warose uriko urafata urugendo. Wewe ukaba uri wa muntu ujyanye usize gatoyi ukawota ubona urafashe urugendo ugiye gutembera muri Tanzania, ugeze mu Burundi, uvuye mu Burundi, uri indege ugiye muri Kenya, ugiye muri Amerika. Wewe ni iki ukamuri wa muntu iminsi yose ugiye kujyaha ukunda kurota ufashe urugendo, ukunda kurota isafari. Izo ndo tuzakunda gushikira twenda gushikira inimero yacu twayivutse. Gitore uturondere aho uri hose, yaba uri muri Amerika, yaba uri muri Omani, yaba uri muri ikihe. Dr. Solete tuvuze dukoresheje amajini. Aho uri hose turakuvura ku nshobozi Imana yaduhaye. Dusha ku izina ryawe gusa n'izina rya mama wawe, gusa izina ryawe n'izina rya mama wawe. Ntiwitinye, ntukekeranye, ntugire amakenga. Turondere turabigukorera nk'uko twabikoreye n'abandi. Wowe wa wundi ukunda kurota indoto zo gufata urugendo, urakunda kurota kenshi na kenshi indoto zo gufata urugendo. Nimba ukunda kurota izo ndoto, mwana wa mama, ugenda urota izo ndoto, uriko urasubizwa inyuma, uriko urafungwa, uriko uratabwamwo imikoshi, uriko uratabwamwo igitutu cha Satani. Ni kuvuga iki? Wowe tayari baramaze kukuroga idayimoni ryitwa shikune. Ni bwoko bw'iki bw'amajini bw'amashetani yitwa mahaba bisaniki, amashetani y'amasambanyi, amashetani ashurashuza abantu, amashetani mukunda kugira mu ijoro proteka bashurashuza. Ugasanga umugore karashurashuzwa, ugasanga umugabo reka arashurashuzwa, ukaryoherwa ngo muno munsi narose neza, kumbe maskini ya Mungu kwafu. Urindiriye iki kugira ngo uturondere tugufashe hakiri kare amazi atararenga inkombe? Wewe wa mama ukunda gukora zino ndoto, yaba umuntu w'umumama, yaba umuntu w'umupapa, yaba umuntu w'umusore, yaba umuntu w'inkumi, ukunda kurota izi ndoto izi ndoto, bicunguze neza ubirabutse muri iyo ndoto. Bukeye bwabo ni iki kigushikira? Cege muri iyo yinga ni iki kigushikira? Izo nzozi zari murota, inyuma y'inzozi cege wikanguye andika isaha n'umunota n'umunsi, hama bukeye bwabo urabe ibyagushikira. Cege muri iyo yinga urose muri iyo ndoto urabe ibigushikira ibyo ari byo. We niba usinziriye, abarozi bobo ntibasinzira ntibicaye. Abarozi ntibicaye bari kugira ngo bagusubize inyuma. Umurozi ni umwana mubi cyane rwose. Nicyo gituma Abarundi nk'umuntu yakiyungana avuga ngo nta mwuga mubi ngo nta mwuga udakiza. Uyu mwuga wo kuroga ni umwuga mubi cyane rwose. Izo ndoto urakunda kuzirota, urakunda kurota urafata urugendo, urakunda kurota uri kurafata ingendo. Wewe uzirota kangahe izo nzozi? Mwingingo uzirota kangahe? Cyane mu kwezi uzirota kangahe? Cyangwa uzirota iminsi yose? Nimba uzikunda kuzirota izo nzozi, mwana wa mama, ubuzima bwawe buri hatari. Ni nacyo gituma ukoresha ingufu nyinshi mu kurondera no kugirane. Raba imyaka umaze muhira, ufise imyaka igahe? Ufise imyaka 25, nta n'umuhungu araza kudodora ku muryango. Abaje bose baraza kukuganiriza ndakukunda ibiki n'ibiki, barangiza bagenda kugirana gukorera ibidakorwa bakacaguta. Muvukana muri bangahe? Muvukana muri abana bangahe?
mbere wowe umwana mukuru cyangwa umwana mutoya? Gute umwana mutoya gucako akagutaka kurongorwa, ahagutaka kuronga ubuzima mutoyi wawe? We ntubona ko wakorewe? Muravukana muri abana bane, uwa mbere akarogo cyangwa afungwa cyangwa akora kadhalika. Gerageza turondere hakiri kare. Urifuza kurongorwa, urifuza kuronka umukunzi, urifuza kuronka akazi, urifuza kumenyekana, urifuza kuronka amagara meza, nta vuriro na rimwe utagiye kwivuzamo, ariko indwara igomariya yindi nyene, nta miti nimwe utarafata, ariko indwara igomariya yindi nyene. Bisigura iki? Wewe warafunzwe, umaze gufungwa, abayobozi bicara hasi bagirani, bicara hasi barakereye indwara, barakereye indwara bagutamo, uzobana nayo muzangaye bwose mpaka yuko ugiye kuvugwa bayikukuremo. Ufise imyaka ingahe? Muvukana muri banda? Isuzume neza, wirabe neza. Ikimenyetso kigira kane, gukunda kurota kenshi na kenshi, gukunda kurota kenshi na kenshi indoto, ukarota ubona wahindutse umwana mutoya cyane. Nashaka kuvuga iki? Gukunda kurota ubona wewe uri ku ishure, warize amashure, warahejeje primaire, wararonse certificat, warahejeje imanite, wararonse diplome, warahejeje lisansi, wararonse diplome ya kaminuza, warahejeje. Ariko wewe ukama wakunze kurota indoto ubona uri mu wa mbere, mu wa gatatu, mu wa gatanu, mu wa gatandatu ntukonya, cyangwa ukarota ubona indoto wasuye kuba mutoya, uri kuravura mu mwana. Urindiriye iki? Mwana mama bariko barakuroga, barakuroze, baragufunze. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe watayemwo isheti daimoni ryitwa ashkun, ryaje gufunga ubuzima bwawe bwose. Uri mukuru mu myaka gusa, ariko mu bushobozi uri muto. Kubera iki? Warafunzwe. Naco gituma nkunda gutanga inyigisho babwira yuko buganya ubukuru bw'umuntu imyaka sawa, ariko n'ingufu bufise mu mubiri, n'ingufu bufise, icyubahiro bufise mu mubiri wawe, cyane Imana yaraguhaye, cyane ivuga mu bwoko mu nkemu nyota. Umuntu amaze kugusumbya umugisha anakuzigitu. Niyo myaka yawe uzuza kujya kubiharage. Ushobora kuba imyaka myinshi, ariko ugasanga imyaka yawe ufite imyaka myinshi, barakuroze, baragufunze. Haje uwundi unakiri muto yo kubonya, ndashaka ko yarivujije, cyangwa yari yirukiye nyine akivuza, cyangwa akiyirukira wenyine, arusanga inyota bimeze neza. Wewe ubonanye kura gusa, imyaka ikubana myinshi, ariko umufuko hagaragara, ariko nta mugore ufise, nta kazi ufise, nta ufise, kurugutura amatwi neza. Ushobora kuba warafunzwe, ntayo hantu utagiye kwivuza ngo ikibazo kimwe cya kindi nyene. Uwo ni iki? Warafunzwe. Namaze no tukunda kuzirota, menya ko wafunzwe, ufise ishitani gitwa gute, gitwa ashikun, demon to ashikun. Warafunzwe ni kuvuga wewe uri kwisi, utari kwisi. Ni kuvuga iki? Wewe uri umupfu, uri hayi. Umupfu ari muzima. Hari abantu ngaho mutembera, mwarafunzwe, mwarapfuye. Aha ni kuvuga iki? Kwisi muri bazima, ariko mu ngemu mwaramaze gupfa. Ikimenyetso kigira indoto igira gatanu. Gukunda kurota ubona uriko urakora, gukunda kurota uriko urakora imibonano, uriko urakora ibikorwa by'abakuze. Gukunda kurota ubona uriko urakora ibiyago by'abakuze. Kandi ukaba baryamye wenyene, naho mwaryamaye, hama ukacunga mw'ijoro urose uriko urakora ibiyago by'abakuze.
ndetse ushobora gusanga ufite n'umukenyezi wawe ariko ukarota uko uriko uragira urakora ibyago byakuze. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wafunzwe. Kandi ukabirota ubikorera ibyo biyago mu biyaga aho bidakwiriye kuyagirwa. Kuruguta amatwi neza ndavuga mu mvugo mbabarira amatwi. Chamumva ntimuri abana batoye. Ni kuvuga yuko ukarota ubona utagukura yaga ibyo bikorwa urikora yaga ibyo bikorwa mama yakirana. Kurota urikora yaga ibyo biyago ubona uko akora ibyo biyago byarakuze mukabikorera aho bidakwiye gukorerwa. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warafunzwe ufatanywe inikoshi kandi ufise idemo ryitwa ashkun. Ikimenyetso kigira gatandatu, kurota ufise imbanyi mw'abakenyezi mwa nkumi mwe bashiki bacu ukafisa umuntu wallahi ni hatari. Umwana w'umukobwa nani imyaka 15 arakwiza ngo mango narose ngo mpaye ndamufise imbaye mfise inda nta n'umugabo afise nagari umushinga n'umushinga nawe ngo bayagiriye kubyakuze hamwe barose mufise imbaye. Iyo mbanyi we uyirota gute? Wayikuye hehe? Mwana wa mama mushikandi namwe ukunda kurota inzozi, ukunda kurota indoto ubona ufise imbanyi ufise inda. Mu buzima rusanzwe nta mugabo ufise nurarongorwa. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko umwana wa mama wewe bagufunze hakiri kare, baragufunze ngo hakiri kare, bagutayemo imikoshi, bagutayemo iki idemo ryitwa ashkun. Ryabadi gutongute barayigutamo rikagufunga, itakabiri naco bakayigutamo rikaba kubera umugabo wawe imyaka yawe yose. Ugasanga imyaka 18 urose umuntu nkungaza kuvugisha 19, 20, 25, 30 kumbe wewe waramaze kurukirwa uwundi mugabo mu bwoko bw'amadayimoni yagira kuziritse. Ni kuvuga iki? Isura yawe ubwiza bwawe bwose nta kiremwa muntu w'umusore cyangwa w'umugabo aza kugira abubona ko ari bwiza ngo akureshe agushyire mu rugo uze kumubera umugore we nk'abandi. Ndibaza nuko murantahura neza. Ikimenyetso cyanyuma naco indoto y'indwi. Nimba ukunda kurota ubona uri kuroza wewe wosa ntande urafise umwana. Nimba ufise umwana uwo mwana yonka mu nzozi cyangwa yonka mu buzima busanzwe cyane wewe wosa ntande kureka imbaje ukoni we kutuworota uri kurosa. Nta mugabo ufise nta nindi ufise nta n'umwana uraronka ukaba turi kurosa. Gisigura iki? Wewe uri bwa bwami bw'aya mashetani bw'aya madayimoni bw'abarozi baramaze kugufunga, baramaze kurukira idayimoni rigufunga ku buryo isura yawe ubwiza bwawe ata musore n'umwe abubona, ata mugabo n'umwe abubona. Uzosazira muhira, uzorongorwa, umaze kurongorwa uvyaye umwana umwe urahukana ikashi wanyu, ugiye gucira iwanyu, urikira umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, wa gatatu, wa kane, imyaka 10, imvi ngizo wa mwana wavyara arongowe wewe ticaye muhira. Ndibaza yuko navuze umunsi natanze inyigisho zitahuritse. Ivyo ni ibimenyetso indwi, izo ni za ndoto indwi nabwiye ukunda kuzirota umenye ko ubuzima bwawe uri mu kaga. Ndazivugiye mu ncamake kugira ngo uzumve. Navuze ati indoto ya mbere kurota ubona uriko uraguruka. Kabiri navuze yuko indoto ya kabiri ukunda kurota ubona uri mu kiyaga, uri mu mazi, no kutuza kuja mu mazi kenshi na kenshi. Gatatu navuze yuko ukunda kurota indoto ubona umfata ingendo, indoto za safari. Kane navuze yuko ukunda kurota ubona wasubiye hasi, wari mukuru wasubiye umwana, wari kwishuri warije amashure ukarota wasubiye kwishuri. Gatanu navuze yuko ukunda kurota ubona uriko urayaga ibiyago byakuze n'uwo utabona. Gatandatu navuze yuko ukunda kurota ubona ufise imbanyi.
Ibi navuze ko kurota ubona uriko urosa umwana wa mama aho uri hose ugaragaza indondere ndagufasha kikare amazi zitarenga ibumbe. Reka gucika intege, menya neza aho uri hose, uri ngaha mu Burundi, uri hanze y'igihugu, turakuvura, twarungika abo dukorana bazakuvure. Gikuru gusa uturondere uri serious, natwe tuzovura akazi kawe uri serious, hama uheze umere kandi urakoze. Nuko Imana ihezagire Uburundi, ihezagire n'indongozi zacu, hama ndabifurije n'abavyeyi bacu, ndabifurije umugoroba mwiza mu banyu no mu vyanyu. Murakoze.